gukora ari kumwe n'itangazamakuru mu gihugu cya Espagne. Lamine Yamal yakubise ababaza cyane ikipe yitwa Real Madrid mu majambo yiwe. Clovis abanza turonderere uburyo umwana muto yagiye hariya mu kiganiro n'abamenyesha amakuru yambaye. Ikefue yabwiye Real Madrid ati bamureka kwiriza abana. Tikora rugabo. Ati ni mukure. Tikora rugabo mureke ibi. Atemera ugwaje. Ati mureke ivya mosozi. Ati ni mukure. Ati no se muzoka mumurira gushika jana. Ati ni mukure. Umumenyesha amakuru ati uvuze ko Real Madrid yiba. Ati Real Madrid iriba. Ati yarangiza ikagaruka inyuma kwikoroza mosozi. Aya n'amajambo ya Nesra Weba. Nyamara sometime abanyamakuru turabana babi. Hari igihe wisanga umunyamakuru yakubajije ikibazo iyo utari strong mentalema bikarangira uvuze n'ivyo utari kuvuga. Lamine Yamal itangaza amakuru aravuga cyane. Merci beaucoup bari kuri YouTube barabona uburyo yagiye yambaye. Yaraje kuvuga ati uheruka twabwiye Bernabeu ati je bwanje naratsinze kandi twarabatsinze 4-0. Umenyesha amakuru aramubaza ati muzobisubiramo. Ateka ivyo ntavyo navuze. Ati mugabo vyo naba tukabisubiramo. Ako kanya mumenyesha amakuru yitwa Ibibazo ashamaza ati koko Real Madrid bariba ibitsino. Amara ati mwisho ati ego bariba mu nyuma bakaja kuvyiyamiriza. Ati turabazi niko basanzwe bakora. Ayo n'amajambo ya Lamine Yamal Neslawi Ebana Ikefue mbere y'amasaha make cyane ngo gwambikane Santiago Bernabeu hagati ya Real Madrid na equipe yitwa FC Barcelona. Duhera hano kuri n'amajambo twibaza impamvu uyu mwana muto yashikirije bino Landry mu itangazamakuru mbere yuko urukino rukinwa mu masaha make cyane, kuko Real Madrid nabo bashavuye cyane. Abakinnyi ba Real Madrid banashaka n'indongozi bashavujwe cyane n'amajambo ya Lamine Yamal, aho yavuze ko umugwi wabo wiba mu nyuma makaza kwiriza. Ikinyamakuru maraka kivuga ko ibwama teri ryambere babonye inyifato kuri Yamal, ati kandi ko bafata ko uyu mukinya bavanira nabi, ati mugabo bafata kwino ncuro umwana muto yarengeje mu kuvuga mu itangazamakuru. I Madrid bemeza ko ubuto bwa Yamal aribwo buri kumutera kutubahiriza amategeko n'imigenzo igenga abakinnyi babigize umwuga. Ati bishoboka ko kumwihanganira I Madrid bisa n'ibikubira bananira. Iyo ni marque iri hafi ya equipe yitwa Real Madrid. Yamal ati bariba, ati hama mu nyuma bakaja kwiriza. Turabazi. I Madrid nabo bati ubuto bw'uno mwana Lamine Yamal bushobora kuba aribwo bumutuma adakurikiza imigenzo n'amategeko y'umukinyi yabigize umwuga. Ati nta mukinyi yabigize umwuga ashobora kuja mu itangazamakuru akagiriza equipe yindi yuko yibahama yarangiza ikaja kwiriza. Landry n'amajambo avuzwe mbere y'iminsi mike cyane ngo Classico ibe. Twibaza impamvu peut-être uyu mwana muto Lamine Yamal ashobora kuba yavuze amajambo nk'aya mbere yuko Classico yaba isigaje amasaha make cyane ngo Classico ibe. Ko bari peut-être kujua mu mutwe psychologiquement ngo bateshe umutwe mu itangazamakuru, cyangwa koko ibi Madrid ivuga biciye mu kinyamakuru marka uyu mwana muto ubuto bwe bushobora kuba buri ko baramutuma adakurikiza amategeko n'imico n'imigenzo y'abakinnyi babigize umwuga. Classico natanguye nabivuga birasigaye mu majambo ariko winjira indani mu bikorwa ugasanga
nimba ari Barcelona yabaye nziza uwo munsi Real Madrid nta nguvu igira nimba na Madrid yabaye nziza ico gihe gasanga Barcelona nta nguvu igira nta buryo turiko turaronka mu kibuga mugabo tugasanta amajambo je no kwita atameze neza ko atameze neza ku mpande zimwe n'izindi ndibuka muri za 2014 15 16 Classico waba witeguye kubona umugabo witwa Messi kwitegura kubona Neymar kwitegura kubona ba Suarez na ba Iniesta na ba Xavi ku ruhande rwa Madrid ukaba witeguye kubona umugabo witwa Sergio Ramos ukaba witeguye kubona Cristiano Ronaldo na Benzema na Bale ndetse n'abandi hakaba ico no kwita guterana amajambo kuko ho nta wavuga ngo ryijane pika gatera amajambo artyoza equipe Real Madrid Sergio Ramos akamubwira ati tekereza mu defenseur muto ati twebwe twobatsinda ati nikimenyamenya twobatsinda twebwe ugaragara nk'umuntu akumbuye kubona aho bakina urukino rwa nyuma rwa Champions League donc akaba amajambo yo gutyozanya hagati y'abakinyi ba Real Madrid n'aba Barcelona mugabo tuzi ngo no yita nko gukabura abafana mugabo no munsi wisangurira Lamine Yamal wavyutse igitugu cavyimvye wabonye umengo wabaye umugabo ukamengo wemerewe kuvuga amajambo yari yo yose uno munsi ibinyamakuru vyagiye biravuga ko bigiye bitandukanye ku majambo y'umugabo yitwa Lamine Yamal yagiye aravuga El Chiringuito ni kinyamakuru cyo muri Espagne banditse ngo il se croit roi du football ati yibona nk'umwami wa football il tend à peine la main à Ronaldo ses paroles sont scandaleuses ati agomba kwigereranya n'umugabo witwa Cristiano Ronaldo donc il comporte nka Ronaldo ati amajambo yiwe arababazanya cyane El Chiringuito urabizi ko hari televiziyo cyangwa se kinyamakuru gikoramo bamenyesha makuru bama bahanganye ya kuko bamwe bari ku ruhande rwa Barcelona abandi bari ku ruhande rwa Real Madrid ikinyamakuru citwa kuko aho nyene muri El Chiringuito banamenyesha makuru baciye bishura bagenzi babo bati ni mutekano turone se ivyo bakoreye mu mwaka weze mu bizi ni nkabo babwiye bati nkuni yabakubise n'ubu ni ya yindi défense centrale chandika ngo il est temps de remettre Lamine à sa place il parle trop ati ni mwanya wo gushira Yamal mu kibanza cyo kuko aravuga cyane wo gufata Lamine Yamal agahabwa ivyo akwiriye canka agashigwa mu mwanya biberanye kubera umwana aravuga cyane Radio Marca ivyo binahuriranye n'agashavu kavugwa mu bakinyi n'indongozi za Real Madrid ku bw'aya mashamba ya Radio Marca iravuga ngo les déclarations de Yamal sont très graves Barcelone doit lui donner un avertissement en public ou en privé mais on ne peut pas fermer les yeux ati amajambo ya Lamine Yamal ati yarengeje urugero araremereye cyane ati Barcelona ubwayo ikwiye kumuha gasopo haba abantu bumva cyangwa shibura mwibanga indani ati mugabo ntidushobora gufunga amaso ikinyamakuru Marca kiragaruka kirandika ngo alors qu'il pourrait choisir d'être Messi Lamine semble vouloir être piqué ati mugihe umwana yitwa Lamine Yamal yohisemo kuzogerekeranya mu cyumugabo yitwa Lionel Messi ati bigaragara yuko we yifuza ko nk'umugabo yitwa Pique bivuze ngo mu kuvuga cyane Pique yabaye umugabo mu Classico afise ibikorwa bike mugabo afise amajambo menshi wimvuze Lamine Yamal agaragara nk'umwana mu Classico makamaze gukina ari mwiza cyane mugabo amajambo ariko mu bana menshi gusumba ibikorwa amaze gukora mu Classico nkasubiza ubwange inyuma nkiyumvira ngo mbega uno munsi Lamine Yamal kwa Barcelona yobafise ijambo canke yobafatwa nk'umuntu ki indani muri Barcelona Lamine Yamal angana gute ahabwa agaciro akahe kuko no munsi biragoye kumva umukinya aja mu itangazamakuru akavuga rikijana akanavuga kuri equipe yindi akajagiriza ko biba hama bagaruka bakaza kwiriza abanyamakuru batari bake bagumye babigaruka ko cyane witwa Edo Aguirre nyene n'umunyamakuru akora rero Chiringuito yagarutse aravuga ati il a 18 ans il est déjà le leader du Barça et de la sélection espagnole ataracari muto afise imyaka 18
ariko niwe maze kuba kizigenza wa Barcelona na l'équipe nationale c'est le go full hoya ati il se croit le roi du football yiyumva nk'umwami mu mupira w'amaguru il tend à peine la main à Ronaldo akakantu bagumye kagaruka ko cyane aucun joueur ne peut dire qu'une institution vole nta mukinyi n'umwe ashobora kuba akavuga ko equipe yiba peu importe qu'il soit avec ses amis à la Kings League il pense qu'il est au-dessus de tout du bien et du mal ubagumye kugaruka ko nakakanu ka Cristiano bavuga ngo Lamine Yamal tend à peine la main à Ronaldo agomba kwigereranya afise imvugo nk'iya Cristiano Ronaldo ati Ronaldo ni ari muri Kings League hariya mu Barabu ati wowe nubaracabona yuko aracari hejuru abona yuko akiri hejuru y'abantu bose ati haba mu bintu mu byiza ati noneho umwana yitwa Lamine Yamal arakwiye kwicara ko ahantu na Barcelona ikamuhereza impanuro z'ingene bagomba kwitwara mu itangazamakuru ati nimba babimuhera mu nzu canke babishira hagaragara ati mugabo Lamine Yamal arakwiye impanuro rero ncangaruka nkiyumvira una munsi Classico iraje kinwe Barcelona ibuza abakinyi bagiye batandukanye kandi bifatira nabo tutari twiteze bariko baragenda mu mvune turaza kuba tugaruka ku bakinyi bariko barabura muri kino gihe bamaze kugaragazwa yuko ku munsi w'Imana bashobora kuba badahari Rafinha wewe yanasubiye mu mvune yasuye kugira rushite mugabo no munsi jewe nagira ndakumenyeshe ngo niba zoba ari na propaganda zo gutegura ingene Classico izokinwa Lamine Yamal siwe muntu yari gutumwa kuko afise amajambo ari viola ego no munsi nimba Real Madrid yo kwiba canke yogira gute yo tanga ivyo biturire amajambo yo kubivugamwo ntikwari kuja mu itangazamakuru ngo bwire abantu ngo Real Madrid iriba ngo hamayagaruka ikiriza ahubwo genda kubibuga premièrement muyitsindireho nimuheza gutsinda Real Madrid ugaruke mu itangazamakuru uvuge ngo ya equipe rero ati ya equipe ivyo yahora isezeranya abantu twirimbuye dusanga sivyo mugabo no munsi usimbiye mu itangazamakuru kavuga kuno nituvyita mind game mugabo iyi mind game sinibaza ko igomba gukora ku bantu mugabo nayo ngo isiga Barcelona amahoro ariko yabakoze uko Madrid batangwe kuvuga Abdul numvise ibintu byose Landry yagiye aravuga naka yavuze televiziyo naka yavuze menyesha makuru naka yavuze radio yavuze nawe ariko aravuga mugabe ikibazo ni kimwe bikosa yakoze Lamine Yamal riri ko Ramos yavuga ko Pique yavuga ko nabandi bavuga uwo Messi bamugereranya nawe Messi yari kuvugira iki ko atari umu Espanyol intambara itamuraba y'amajambo mugabo Lamine Yamal uyu munsi numu Espanyol ijana ku ijana kandi hari ikintu kirenga kuri FC Barcelona dukunda kubona kenshi kivuga ngo make un club intambara igomba gutangurira hanze y'ikibuga ikagenda igashika mu kibuga ico nico bita El Classico niyo abari intambara yo mu kibuga gusa ntizobikiriyo igomba gutangurira hanze y'ikibuga umwe akakserera mugenzi we n'undi akakserera mugenzi we gushika ku munota wa nyuma ikibazo ahubwo twagize uyu munsi impamvu bibishe Madrid uyu munsi ni ndefise wo kwishura baratuma mu Espanyol yitwa Alvaro Carreras afise iki cyo gupresenter Madrid cyo tuma yishura Lamine Yamal umunsi ukiravye ntacu Lamine Yamal yavuze ariko ivuga jiwe ry'umwanya mwenda bitahura niwe mugabo ari hajya umwanya Pablo Gavira dahari Barcelona igomba gutuma kuko uyu munsi nico kigwanisho ca mbere Barcelona bafise cyo kwitwaza Santiago Bernabeu yaba mu kibuga yaba haba mu kibuga no hanze y'ikibuga kubw'insiguro y'ikintu twita El Classico mu kibuga no hanze y'ikibuga reka vuge ariko agira imana n'ivyo avuga bize bihure n'ibikogwa iyo baza kuvuga uko gusa mugabo kumva ngo Cristiano Ronaldo kumva ngo Ramos kumva ngo Pique ngo baravuga bakagira gute ebo bari bafise ico bagomba kuvugira nico bagomba kuviza none se ko duhora tubona umugabo yitwa Vinicius Junior yishongora kishongora kuri Barcelona wanashaka nizo ntambara za Espagne na Catalonia zitamuraba kubera iki vyose bidahindukira ngo bize
siniko ndagomba kuvugira cyane umugabo yitwa Lamine Yamal ariko mu nkundire dusubire inyuma gato je ngomba gusurinya kuri iri jambo yavuze ngo bariba ariko mu nyuma bakiriza unkundire ubigaruke ko tumaze kumva isaha duhabwa na Saf Business Company. Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza.